Hello guys, hello my people. Nizere ko mumeze neza bivanye naho muherereye. Kuri micro ni jewe nimbona Aristote the Vibe Master, kuri kamera ni kumwe na Google Gontra wonda guhamasana ameze neza cyane. Nkuko twama tubahereza ibintu bimeze neza cyane. Umunsi twabazanye wundi Murundi afise impano, afise ingabire mwebwe mutari bwigere mubona ariko ziri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka ndamwakire kwanza kuri micro ya E+ 257 ariko imbere yuko ndamwakira abanza ugende kuri channel yacu ugire subscribe hama ugire share ndetse na comment kugira ngo usangize abandi kino kiganiro ariko sinagutenza amajambo menshi reka ndamwakire kuri micro za E+ 257 reka ndakwikaze. Murakoze. Ku mazina bakwitande? Banyita Ngaya Wales nkabandi umuririmbyi umurundi. Ati Ngaya Wales none niyo mazina abavyeyi baba barakwise? Oya. Izina ry'abavyeyi nitwa Ngaya Lewis. Ngaya Lewis kubera ko namuse gufata Ngaya Lewis uhindure. Urana music iyo uri muri mu kintu bisaba ko wisanisha n'abandi. Donc kandi ukagira innovation karaba ati anya hari ndabona ko nkwiye guhindura nkahindura naka. Kuba narise Ngaya Wales sinigeze nja kure izina ry'abavyeyi. Ngaya ni Ngaya Bosha ama Wales ni Lewis nagenda curika urumva biracyari bya bindi. Turakoze kubona abaririmbyi benshi bahindura amazina ugutandukanye. Mbega twitegeye ko mu minsi cyangwa mu myaka iri imbere uzavuhindura? Sinkeka bimeze gute kuri wewe? Kari yanatanguye kuja muri studio muri 2019 na niho mvuga ko ariho no banatangura umuziki neza na neza. Ariko avant nari bisanzwe ndirimba nyene bisanzwe kuja mu travail kandi byo mwesite. Ego. Yeah. Ndavuga ati kina je ntogenda kwipima muri studio. Cyo gihe nari no mu mugwi ndarondera note turacanga nabandi. Yadufise no mu producer yadukorera yari mu beatmaker wacu. Turaja muri studio twagiye kwa Mr. Suri cyo gihe dukora indirimbo yitwa Do It nayo ndirimbo yacu ya mbere. Nayo ndirimbo yanje ya mbere no kuri YouTube. Ego. Wayikoze muri mu mugwi cyangwa wayikoze wonyene ku gatwe kawe? Oya nari mu mugwi. BH muziki. Uno munsi rero uri ku gatwe kiwawe kuko twageze kubona indirimbo yigeze kuba uposta ku gatwe kiwawe ari wo waririmbye byagenze gute kubera uve muri uwo mugwi? Umugwi sindawuvamwo ahubwo numwe yahagaritse kuririmba. Donc ubu no mu director na niwe yankoreye video y'indirimbo mperuka gukora. Then turi kumwe cyaciye kiba BH family n'ubu turacari hamwe dukorera hamwe ibikorwa byacu byose. Byo gute ni management cyangwa mucahe kugira ngo muronke uburyo bwo gukora ubu kugira ngo muronke ama materiel muronke aho mukorera bimeze gute uburyo mu bukura hehe ubu? Ni kwa kundi nyene tuguma twacanze cyane sorosoro hama bukwiye kavuga ati reka tugende gukora. Ko biratuma uno munsi Ngaya Bosha tutamubona ari updates ku muziki kuko aheruka gusohora umuziki umwe gusubona kiko araboneka kandi hajya ikintu cy'uburyo ni ikintu kiba kigoye kubera urabizi ko umuntu agira amabezo menshi. Udafise rero ikintu kikuri inyuma igufashe mu mugongo gisanzwe gifise moye ikwiye cyusanga ukora kujya uburonso uburyo akaba ari uvuga ati napataka kamoja cyane katupie ndani. Intege kino none umunsi ko Ngaya avuga ati ndonse niho nkora. Mbega ho bikabanda bimeze guca ubona iterambere rya Ngaya zizogera hehe mu muziki n'undi? Haje iterambere biranavana no kuntu umuntu aba ari karaboneka. Then ariko nuko uraboneka hari byoshika ro nkanaboneka ajya terambere ryo hanje ryo barishitse. Yego rero urindiriye umunsi bizoza. Yego uno munsi Ngaya nikiye kintu kimaze kuba kimushikira mu muziki atezigera yibagira cyamubabaje? Ikintu cyambabaje sago kakubaye ko nyine avuga ataka kantu kweri naho n'umwana nzosiga kuja kuri studio n'amaguru naba mba ku matafari ariko naramanutse hari kumutakura kumutakura n'amaguru kitse umeze gute ivumbi none ucuvyo umuntu arashika hajya agacamanza kwanza karabantu yirusha kidogo ku kabomba gasubira kihanagura cyakuryoheye muri studio. Ikintu kimaze kunjohera nuko ndamaze guperforminga aho novuga kari stage kuze igihe Ariel weza heruka mu Burundi narimwe mu performinze narumvise nezero kubona ati kwishanze di peple mu Burundi. Ego kijya gihe warabonese kuri stage imwe no muririmbyi akomeye twarabonye ingene performinga kuri iyi stage waragize performance meze neza. Uno musura ingene public yakwakiriye na wungene wakoze
wihiki wibona gute nkejo mu Burundi ndunde mu muziki wo mu Burundi wibona uzoburi nkande? Hajya abantu bakunda ibikorwa vyiza. Nakuze numviriza Sadbi, then mind ziwanje zose wasanga ariho ziri. Yego. Ati ubu rero twitege yuko Ngaya ashobora gusubirira Sadbi. Why not? Byose birashoboka. Niki ukuri ni Mungu tu. Niki ukuri gutegurira umuno mwaka twitege iki kuri Ngaya? Amuno mwaka ndafise ikindi gikorwa ndiko ndabategurira. Igikorwa ciza. Mbona ko mbere kinasumba nico naheruka kurekura. Gusa ni bya bindi nyene tuguma tugira yangorane nyene ya promotion. Igikorwa ciza gikabura promotion. Tukaguma tugwana tugwaza ariko ibintu bibandanya tukumera neza. Yego. Akajambo kamwe ubwira abakunzi bawe Ngaya? Banyitege ku bikorwa vyiza n'ubundi nkuko nabivuze. Yego. Abakunzi ba Ibras 257 mwumvise ko atubwiye byinshi. Lewis Ngaya Bosha aratubwiye ati amazina y'ingene yayatoye, ingene vyamuryoheye mu muziki, ingene yagiye kuri studio n'amaguru. Ico twogosabayo nuko mwoshigikira impano ndundi mukazishigikira kugira ngo muzifate ku mugongo. Reka tugushimiye cyane Ngaya Bosha. Murakoze namwe. Yego. Indi stage nka pre-music uzotubwiye. Yego nzobamenyesha. Okay, reka rero tugushimire wowe wafashe kano kanya ugakurikirana kino kiganiro kuri Ibras 257. Cyo twogusaba no kogenda ukagira subscribe maze ukagira comment, ikibazo ufise ukatubwira kuri commentaire tuzokwishura, hama ukagira share ukadusangiza abandi kino kiganiro. Kuri mwe kumwe na jewe nimbona Aristotle the Vibe Master, kuri kamera ni kumwe na Gogo Gontra.